Mu makuru yo kuri uyu munsi turababwira uko igihugu c'Uburusiya cigaruriye igihugu ca Ukraine. Mu Burusiya nyene hari abagabo baciriwe umunyororo wo gufungwa igihe kirekire biturutse ko bahungabanyije umutekano. Mu gihugu ca Siria turababwira ingene intambara yasubiriye gutangurana bushasha umuvuduko udasanzwe. Turongera tubabwire n'ingwara yo guhema nabi igeramiye abana bo muri Siria. Ndongeye kubaramutsa nongera ndabaha ikaze mu makuru yo kuri uyu munsi. Kuri mikro muri kumwe na Irankunda Ado Desire kaze. Amakuru tuyahere mu bivugwa mu Burusiya. Uburusiya bwongeye kwigarurira igihugu ca Ukraine mu gihe ca counter offensive. Iterambere ry'Uburusiya riherutse kuzunguruka igisagara ca Robotin cyo mu majepfo. Ni iterambere rikomeye kuri Ukraine mu gihe ububasha bw'abasirikare b'iburengerazuba bugenda bugabanuka. Intambara y'Uburusiya na Ukraine, Zelensky avuga ko umutekano wa Ukraine, Uburayi na Amerika ushingiye ku nyishu ikomeye ku Burusiya nk'uko vyagenze. Abafatanyabikorwa bayo bari barananiwe gutsinda abasirikare b'Uburusiya muri Ukraine. Yongeye ko yemera ko hari ibimenyetso uburengerazuba bwahinduye amayeri kuri Ukraine. Kuwa gatatu abayobozi ba Ukraine bavuze ko ubwikorezi bw'ibendera rya Panama bwerekeza ku cambu ca River Danube gupakira abasirikare basinzikajwe n'ikirombe c'Uburusiya mu nyanja yirabura gikomeretsa abakozi babiri. Lavrov yavuze ko Uburusiya bwiyemeje kugera ku ntego zabwo mu bikorwa vya gisirikare muri Ukraine. Akomeza avuga ko iyo yise ingamba z'uburengerazuba bwo gutsinda ingamba z'Uburusiya byatsinzwe gose, nk'uko byatangajwe n'abakozi bakuru b'igisirikare ca Ukraine ngo Uburusiya bwatakaje abakozi ibihumbi 356,370 kuva intambara yatangura kugeza ku igenekerezo rya 28 Kigarama. Ibindi bihombo birimwo tanki ibihumbi 5,140, systeme y'inkoho 8,391 na drone ibihumbi 6,503. Kuwa kane umuyobozi mukuru wa perezida wa Ukraine yatangaje ko Ukraine na Hongiriya bitegura inama hagati ya Volodymyr Zelensky na Viktor Orban. Kuri uyu wa kane abasirikare bagwanira mu kirere ca Ukraine barashe indege zirindwi kuri 8 zashizwe mu kirere n'Uburusiya. Indege zitagira abapilote zakorowe mu turere dutatu two hagati no mu majepfo, nk'uko abasirikare bagwanira mu kirere babivuze ku ntumwa ya Telegrama. Umushikiranganje w'umutekano w'Uburusiya yavuze ko yaburijwemwo igitero c'indege zitagira abapilote zo muri Ukraine kuri Crimea yigaruriwe na Moscow. Nk'uko ikinyamakuru Financial Times kibitangaza ngo Amerika yasavye ko imigwi ikorera mu bihugu G7 ishakisha uburyo bwo gufata miliyaridi 300 z'amadolari y'umutungo w'Uburusiya wafunzwe. Abagabo babiri b'Abarusiya baciriwe umunyororo wo gufungwa igihe kirekire. Artom Kamardin yaciriwe igifungo c'imyaka 7 na Yego Shotveba igifungo c'imyaka 5 n'amezi 6. Abagabo bose bagirizwa icaha cyo gukwega urwanko no guhamagarira ibikorwa bibangamira umutekano wa leta. Ishaka ryamamaye mu vyamamare i Moscow ryateje agashavu mu banyepolitike bo mu Burusiya ndetse n'inzego zishinzwe kubahiriza amategeko. Muri rumwe mu ngero zikomeye kugeza ubu zerekana uburyo Vladimir Putin yimura igihugu mu cerekezo c'abayoboke kandi bagwanya ukwidegemvya. Ibiro ntaramakuru Interfax byatangaje ko ikigo ca leta y'Uburusiya c'ikirere Roscosmos cavuze ko umugambi wo guhaguruka na NASA yerekeza muri station mpuzamakungu yongerewe kugeza mu 2025. Amakuru yacu reka tubandanyirize muri Siria naho. Amajyaruguru y'uburasirazuba bwa Siria imigwano yongeye gutangura bushasha mu majyaruguru ya Siria kuva mu mpera z'ukwezi kwa Nyakanga. Niyo yabaye y'ingenzi kuva mu mwaka wa 2019 bigatuma abasivile baharurirwa mu majana bahitanwa n'abanyagihugu ibihumbi 10.
Kuwa mbere itariki ya 25 Kigarama amasasu n'ibitero by'indege mu turere two mu gace ka Idlib no mu burengerazuba bwa Aleppo mu majyaruguru burengerazuba bwa Siria vyahitanye abantu batandatu harimwo umumama n'umupapa ndetse n'abana babo batatu. Abandi banyagihugu batandatu barakomeretse nk'uko bitangazwa n'ubuyobozi bw'amagara y'abantu. Abana batatu ba mu buhungiro bw'agateganyo mu ishuri ikigo cita ku magara y'abantu cibanze ca Sermin cafashe abasivile bakomerekejwe n'imigwano. Ico kigo naco cononekaye cane kubera amasasu. Kuri uwo munsi mu majyaruguru ya Siria imyerekano mu duce twinshi two kubamwo ndetse n'ibikorwa vya gisivile mu gisagara ca Kamishri Defate Ali Or Arabe ndetse no mu turere twa guverineri wa Or Hasaka na Aleppo. Amakuru aturuka muri ako gace avuga ko abasivile 12 bishwe. Bivugwa ko imyiyerekano yabereye muri Air Or Arabe yononye ivuriro ry'amagara y'abantu. Tukiri muri Siria nyene abafatanyabikorwa by'ubuzima baraburira umutungo urenze urugero muri iki gihe kubera ko ingwara zandurira mu myanya y'ubuhemero ziyongera kugera ku rwego rwo hejuru. Rwagaragaye mu majyaruguru y'uburengerazuba bwa Siria mu myaka 5 aho abana bari munsi y'imyaka 5 babangamiwe cyane. Umuryango wa ONU n'abafatanyabikorwa bakomeje gutanga imfashanyo ku basivile n'ibigo by'amagara y'abantu byaho, ariko birakenewe byihutirwa imfashanyo y'abafasha. Mu mpera z'umwaka wa 2023 umugambi ngarukamwaka wo gutabara abantu muri Siria ufashwa ku bice 33% gusa, aho miliyari 2 z'amadolari yakiriwe na miliyari 5.4 z'amadolari asabwa. Ewe itwijugwaruka ntabutokumviriza. Ndakunda cyane ibiganiro vya bwafashe ijwi ry'ugwaruka FM.